Inshuti bakunzi b'ikiganiro shingira intahe Imana ndabaramukije. Ego iminsi yaribaye myinshi tutaganiriye, ariko kandi nabagumije ku mutima. Ndashima Imana ko yatwongeye iminsi yo kubaho, kandi ngashima Imana yuko mu maja no mu maza yagiye ibana natwe, twarabonye ikiganza c'Imana. Turafise gushima cane muri iki gihe ko twagishitsemo, kandi co guhimbaza wa munsi mukuru twita Pasika. Ni umunsi twibuka aho umwami wacu Yesu Kristo yazutse. Ni umunsi uhambaye cane ku ba Kristo, ku bizera Kristo, kuko ukuzuka kwiwe kwatanguriye ukuzuka kwacu. Niba Kristo atazutse, natwe ntituzozuka, niko Pawulo abivuga. Hariho rero ngo abaharira bakibaza ko kuzuka kutazobaho, nk'uko twabiganiriye no mu minsi iheze. Ukuzuka hariho mbere n'ukuzuka kwa mbere n'ukwa kabiri kuriho. Yego, kandi mu majambo y'Imana twagiye dusoma canke twigishwa, twabwiwe ko ni vyiza ko umuntu arahiriwe uzogira uruhara canke uzozuka mu mugwi wa mbere. Yesu rero abahezagire. Ego, imbere y'uko twakira umushitsi dufise, reka dusangire akaririmbo kari mu gitabo co guhimbaza Imana c'ikirundi. Yesu ni wewe naronkeyemwo amahoro mutima, ndayarondera ahandi ariko ahandi hariho wundi atari Yesu yombumba, nta rindi zina no kwemera. Ubugingo munezero bibonekera mwiwe, narondera umunezero nitsumutima mpembuye, ndarenga n'umukiza antegesha urukundo rwiwe. Wundi atari Yesu yombumba, indi zina no kwemera. Ubugingo munezero bibonekera, nagejeje ku migezi y'umunezero w'iyisi, amandikura rwose ryigire wendarira cane. Wundi atari Yesu yombumba, izina no kwemera. Ubugingo munezero bibonekera, sinarizwa nuko ntagufise gushitsa umpumuriye, oze ku maso nakwihweza
nkubonye ndizwa n'igishika undatari Yesu yombumba izina no kwemera ingo n'umunezero ibonekera. Amen, amen. Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nk'uko twari twamanye twavuganye mu kanya, ubu rero umukozi w'Imana yashitse, reka tumwakire hanyuma mbere tumusabe abanze ashire igikorwa mu minwe y'Imana imbere y'uko tuganira kuri uno munsi. Dusenga Imana. Turagushimiye kandi Imana kuri mwiza, turagushimiye ukuntu wabanye natwe kuva mu gitondo, turagushimiye ukuntu watuzigamye mu ngendo n'ibikorwa bitandukanye twarimwo, none tuje kuganira n'uyu mwene data, turagushize hagati, ico twanse satani n'imigabo yiwe, ico yateguye vyose bibi turavyirukanye mu izina rya Yesu. Reka ikiganiro tugiye kuganira n'umwene data kigirire akamaro abantu benshi, na cane cane abatarakumenya bave mu vyaha, kuko igihe cegereje. Urakoze kuri Imana yumva kandi yishura. Turaguhaye kaze rero muri bino biganiro vyacu, hagati yavyo uzoba ukoze mu izina rya Yesu Kristo dusenze ivyo. Amen. Amen. Urakoze Pasiteri Enoke. Nashaka ibyo wundi twararonse akanya ko kuganira, ariko twarabicikirije kubera imirimo ukora, kandi n'ivyo wari ufise tuganira ni vyinshi. Jewe nitwa Irene Nazwe, umukozi w'Imana turi kumwe ni Kagoma Enoke. Afise n'irindi zina Kagoma Mabondo Gilbert. Kagoma Mabondo Gilbert. Ego, murashobora kutwibwira nk'uko bisanzwe, mutubwire naho muri n'icyo muhakorera. Murakoze cyane. Nitwa Pasiteri Kagoma Mabondo Gilbert, nk'uko nabamenyesheje mu gihe giherutse, mu kiganiro twagiranye giherutse, nkaba nkorera imirimo y'Imana hano muri Zambia, kandi nkabamba mu gihugu ca Zambia n'umuryango wanje ngaha muri Zambia. Hano nkaba ndahamaze imyaka ishika hafi 23 ndi hano. Mugabo igikorwa nyazina kikaba caratanguye 2012, misioloji ya misiyoni ya Gishiha, ikaba yatanguye mu myaka y'2012. Murakoze. Urakoze, Yesu aguhezagire. Mu mwaka w'2012 niho igikorwa ca misiyoloji catanguye mu gihugu ca Zambia, kirongowe canke mu gisata canke muri misiyoni ya Gishiha, n'abantu bo muri misiyoni ya Gishiha bariko bakorera aho hantu. Ego. Ni ukuvuga rero mumaze imyaka 11, Imana ihabwa icubahiro muri uwo muri. Imyaka 11 iraheze turi muri bino bikorwa vy'Imana hano muri Zambia, ego vya misiyoloji ya misiyoni ya Gishiha. None mu gutangura vyagenze gute? Abababwiye ati nimutangure, canke mwabonye abandi batanguye, canke mwabonye abantu ngene bagowe batazi Imana? Vyagenze gute? Mu bisanzwe kuva imbere y'uko misiyoloji ya Gishiha itangura hano, twari dufite ahantu dusengera. Mugabo urazi abantu tuvuye mu mpande zitandukanye, mu bihugu bitandukanye, tuvuye mu mashengero atandukanye. Ico gihe twagerageza kurondera ahantu dusengera
duhujwe n'ururimi n'imvugo nk'igiswahili, ikirundi cyangwa ikinyarwanda. Murazi izo ndimi ko zihuza abantu benshi mu bantu bitwa nk'impunzi cyangwa abantu baba baravuye mu bihugu by'abashwiragijwe n'ibintu bitandukanye. hama ico gihe rero icadukoranya ca mbere rwari ururimi kugira ngo turabe uburyo communication yoshoboka na cyane cyane kuvuga ijambo ry'Imana tuko tumvikana mu rurimi. Murazi rero yuko ishengero ari ishengero kandi ivyo kurya umuntu aba yarariye biragoye kubihindura, kenshi birafata umwanya, birafata n'igihe, bica bibonekana yuko misiologie gishiha yotanguza ubutumwa, igisha yotanguza ubutumwa no muri Zambia kugira ngo twaje dukuze, abantu benshi bavuye mu gihugu bakuze baza hano muri Zambia, bavuye hari bamwe abakozi b'Imana, abandi barabatijwe, abandi bazi imyaka myinshi mu ishengero. Urumva rero umuntu yakuriye mu butumwa bwa Pentecote, biragora kenshi kugira ngo ahindure. Ivyo rero vyaciye bituma habaho icyumviro cy'uko ntutangura ibikorwa vy'Imana birongora missionnaire gishinga hano irusa. Okay. Akunda bitahura rero kwabaye ubwa mbere kugira ngo abantu ntibarye izindi fungurwa batamenyeye canke zivanze canke zirunze ukundi, hanyuma kandi mufise n'intumbero yo kugira ngo mugaburire n'abandi batararonka ifunguro ngaho. Ego nivyo nuko nyene bimeze kugira ngo twebwe tumaze ubutumwa hanyuma tubushikirize abandi bataraburonka nabo baburonke. Niyo ntego nini twari dufise. Akabazo none ururimi rwanyu mukoresha ni Kirundi canke ni kirimi ciyo? Dukoresha indimi zino, turakoresha ururimi rwino, Icongereza, tugakoresha n'ikirimi citwa Kinyanja, hakabaho n'ikirimi citwa Ikibemba. Abo bantu bose ubwo bwoko turi nabwo, harimo n'Abatonga. Usanga kubera ko mu gihugu ca Zambia hariho ubwoko bwinshi, twakira abantu batandukanye, tuza turamenya indimi zitandukanye, hanyuma nabo bakamenya indimi zacu. Harimwo mbere umusore umwe wino nyene wo mu Zambia, ni ukuvuga ashobora kunsigurira mu Kirundi je mpamvu ururimi rwino, hama mu isengero nawe agasigura Ikirundi, asigaye akivuga neza Ikirundi. Ivyo navyo biraturyohera kumva umuntu wino ashobora guhagarara mu ishengero mpande ubutumwa mu rurimi rwino, cyaba Icongereza canke Ikinyanja canke Ikibemba, akansobanurira mu rurimi rw'Ikirundi. Abarundi bari ngaha batumva indimi zino bakabyumva kandi bakabitahura. Ubu nuko uzomutuzanira uzomutuzanira, iyo ni ntaho ikomeye, ni Imana yakoze igitangaza. ndazakurungikira agaklipu ndiko ndavuga ubutumwa ariko aransigurira. Ni ibintu binejeje cyane, birabonekana yuko baba bari hafi yacu, natwe turi hafi yabo. Ndaza kukurungikira ukarabe ndiko ndavuga ubutumwa cyangwa ndatangaza amatangazo mu rurimi rwino, naho havuga Ikirundi nk'uko no mu Burundi. Amina. Umunsi wa Mungu twarahimbaje Pasika ino, aho iwanyu byari byifashe gute? Ino Pasika byagenze neza, byari byifashe neza, gushika isaha nta nkuru mbi twumvise. Abantu basenze mu mahoro n'umutekano kandi byaragenze neza. Jewe nari nasengeye ahantu mu Kijiji, ku rusengero ruri ku birometero bishika 80 byo mu gisagara wa Zambia. Niyo twari twasengeye, n'agaklipu nakonye ndaza kukurungikira kugira ngo urabe ingene byari bimeze.
kuri uwo munsi wa Pasika byagenze neza cyane, wari umunsi w'umunezero, turiko turigira intsinzi ya Yesu Kristo. Mbega twebwe twizigira ko Yesu yazutse kandi tuzozuka, abanyazambiya babifata gute, bo bavyumva gute? Abazambiya mu bisanzwe nk'uko ibindi bihugu vya Afurika bimeze, nabo ni abanyafurika, kandi nabo gusa nuko usanga kumbure umuntu atinjira mu madini yabo canke amashengero yabo ngo amenye ukwizera kwabo, mugabo abo dusenga hamwe n'abo dufasha ibikorwa vy'Imana barizera neza ko Yesu Kristo yapfuye kandi yazutse, kandi n'umunsi mukuru bigina cane gose, ugasanga mbere n'abantu batazi Imana bawufata nk'umunsi mukuru usanzwe. Ni umunsi mukuru ukomeye cyane hano muri Zambia, barawiyumvamo cyane. Muherutse muri Zimbabwe, umurimo wifashe gute? Murakoze cyane. Muri Zimbabwe ibikorwa vy'Imana vyifashe neza, abantu barakizwa nubwo usanga muvuma atari nini cyane rwose, ariko niko bigenda. Twarabatije abantu bashika 13 baharanye muri Zimbabwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu. Urumva iyo ni intsinzi nini sino, ahantu bitanga ubutumwa. Turacafise urusengero rumwe mu Zimbabwe, urumva twaronse abantu 13 ko hari imiji minini, ni mu muji uyuhe? Ni ukuvuga aho twatanguriye twebwe ubutumwa, twabutanguriye i Harare, mu gisagara ca Harare muri Zimbabwe, ni gutangurira ubutumwa. Hanyuma abantu ba mbere bihanye, kuko hariho umuvugabutumwa yari asanzwe iwacu, hari umuvugabutumwa mugari, umuntu yari yarakiye Yesu, yari amenyana n'abantu ahantu bita Autrina, ni ku birometero 80 uvuye i Harare. Niho twatangiye kuronka abakristo babatizwa bwa mbere 10, hanyuma n'abandi twasanze babatizwe mu yandi mashengero, twategereza kubanza guteguza, hanyuma tukabakira. Abo nibo bantu batanguje ishengero ryo muri Zimbabwe, b'Abazimbabwe. Ubwo rero turafise abantu batari bake aho Autrina canke Mondoro. Mondoro ni nka district imbere yaho gatoyi, bw'abantu nyine n'urusengero hitwa Autrina, kandi birabonekana ko bafise inyota y'ijambo ry'Imana. Uriko uravyitegereza, barafise inyota y'ijambo ry'Imana, barafise inyota y'ubutumwa ukuri. Hariya n'urundi rurimi rero naho kandi hariya bakoresha icongereza, mugabo icongereza rwa rurimi usanga rukoreshwa n'abantu baciye ku ishure, ariko barafise ururimi rwitwa Igishona. Igishona nirwo rurimi bakoresha hariya, nirwo abantu bazi cane. Ico Gishona rero basanzeyo abene wacu b'Abarundi bari basanzwe babayo bakeyi, nibo baca badufasha mu gusobanura, haba mu Congereza canke muri ico Gishona nyene. Ejo bundi mwarambwiye ijambo ryangumyemwo, muti igitangaza gikomeye nuko kimaze kunshikira jewe nkora umwuga wo gushikiriza ubutumwa bw'Imana no guhinduka k'umuntu. N'irihe jambo uhora ubabwira rikaheza rikabadendura? Mu bisanzwe nk'uko nabibabwiye, abantu benshi iyo uravye kiya gihe Yesu atumye babigishwa, bagarutse birata ko amadayimoni nayo abumvira.
ariko inyishu yose yabahaye yarabitegereje aravuga ati muranezerewe, ndabona muranezerewe, ati ariko ntimunezererwe n'ubwo ivyo byose byabaye, ati ariko nimunezerwe n'uko amazina yanyu yanditswe mu gitabo co mw'ijuru. Mu bisanzwe muri bikorwa vy'ivugabutumwa ikintu kinini twokwirata ni uko abantu bihana bakava mu vyaha. Niyo ntumbero nkuru ya misiyoloji, abantu bagaheba ivyaha, ababoshwe bakabohorwa. Ni ukuvuga rero turababwira ijambo ry'Imana, tukabereka icaha ico ari cyo, tukabereka kandi ko Yesu agiye kuza, tukabereka wakiriye Yesu akazoza kiwe, tukabereka abatakiriye Yesu akazoza kabo bazoba bari, ndetse n'ubwo Yesu bataraza uragerageza kumwereka itandukaniro ry'umuntu yakijijwe n'itandukaniro ry'umuntu atakijijwe. Urashobora kumwereka ibintu abona n'amaso, ukamwereka ikibi cyo kudakizwa ukoresheje ibintu ubona, canke nawe ashobora kubona kandi agatahura, hanyuma ugaca ujana mu bintu by'uburyo bw'impemu, iciza kirimwo, hanyuma ugaca winjira indani ukamwereka n'inyuma y'ubu bugingo dufise ko hari ubundi bugingo tuzoronka, hama Imana ibidufashijemo na mpwemu ikaturongora, abantu bakihana. Ico nico kintu gikuru nama nishimira cane gose, igitangaza gikomeye Imana imaze kunkorera, canke udukorera twese turi muri ibi bikorwa by'ivugabutumwa hano muri Zambia, kuko dukora turi benshi. Hari abaja kilometero amajana, abaja kure tugashwiragira, twese tugakorera ahantu hatandukanye. Kuvuga intumbero dufise niyo imwe, ubutumwa bwiza bushike ku bantu bataramenya Yesu. Mwiyunguruza gute? Mugenda n'amaguru, mugenda n'amatereni, mugenda n'amapikipiki, canke mwiyunguruza gute? Muri kino gihugu ca Zambia novuga nti Imana yaragifashije gatoyi, kiratandukanye. Turafise amabarabara, turafise amabarabara meza menshi, ego ku buryo bw'uko ahantu tugenda turagenda n'imodoka, hanyuma dushitse mugabo kenshi twebwe ahantu twuguriye amashami yacu si hafi n'amakaburimbi, tugaca twinjira mu mabarabara asanzwe canke utubarabara duto dusanzwe, mugabo ntabari kure cane. Mugabo haragera igihe imvura yaguye dushobora gusiga amamodoka ngaho kubarabara, tugafata nk'ibirometero 2-3 canke birenga tugenda n'amaguru kugira dushike ahantu hari urusengero. Ahantu hitwa Imarende hari igihe imvura iguye cane bidashoboka ko imodoka yashika, ucisiga kure yaho ugaca ugenda n'amaguru bashaka ku rusengero bakora ibikorwa vy'Imana, hanyuma ugasubira. Turiyunguruza nyene, tuba dufise nyene ishengero rirategura nka transport, tukurira amabisi, abafise uburyo nabo bakagana n'amamodoka yabo, nuko tubigenza. Yego. None ariko niyumvira nibaza nk'abapasitori ba kera ba misiyoni Gishiha bariko bamanuka hariya ku mpinga na hariya hepfo mu nzira z'Inyanza, mumpakanira bo bagenda n'amaguru, natwe nta mabarabara twari dufise. Ego biratahurika nkuko navuze. Gusa muri Zambia turafise agahengwe gatoyi ko turafise amabarabara yariho, nubwo yadashika hose mugabo baragerageje. Ariko twebwe abantu kaza twuguruye, tugerageza kwinjira indani ahantu hagati, nta rusengero dufise ruri hafi n'ibarabara cane
kiretse ahantu bita Kirundu gusa ku mupaka wa Zimbabwe na Zambia. mwavuze ibyo kugaruka kwa Yesu, mbega ngaho naho hariho inkuru y'ibimenyetso by'ibihe? Egome, ku by'ukuri abantu baratibyizerwa kandi bakabibona ibisanzwe. Niryo rya jambo usanga abantu kubera yitwa Christian Nation, abantu bakabyita ibisanzwe. Ni ukuvuga ibyizerwa benshi barabita, benshi barasubira inyuma. Icyo ni ikintu gikomeye, kandi ugasanga ijambo ry'Imana nyakuri kurironka biragoye. Murazi ko abantu benshi muri kino gihe bizera ibitangaza, usanga abantu kenshi bizera ibitangaza. Icyo ni cyo kintu gikuru novuga maze kubona, ikimenyetso kitoroshe abantu bata ibyizerwa bagasubira inyuma. Abantu benshi barata ibyizerwa bagasubira inyuma, abandi nabo bakigira nk'uko bari muri byo, mugabo mu bisanzwe mu by'ukuri batari muri byo. Egome, urakoze. Ego, none hari ibibazo bibiri. Icya mbere, jewe nanje ngaha ndi umuntu yatumwe nk'umumisiyoneri, nama numva abantu benshi bambaza ngo mbe twoza kuba abamisiyoneri hiyo gute? Namwe barabibabaza, yogenda gute umuntu ashaka kuza kuba umumisiyoneri hiyo? Mu bisanzwe twebwe canke jewe ku ruhande rw'iwanje canke twebwe nta bubasha bunini tubifitiye. Twebwe turatumwa, turabatumwa. Ijambo rikuru na decision nkuru iri mu maboko y'abungere. Umbure umuntu ashobora gutanga raporo ko akeneye abakozi, ariko ijambo nyamukuru riba rifise abungere, niba ashobora kubona ko umbure hakenewe misiyoneri ashobora gufasha ibikorwa by'Imana, hanyuma bakamutungikira. N'ubu muri ino minsi iheze bari batungikira umumisiyoneri yaraje, Pasiteri Pardon, sinzi ku munsi, amaze amezi 2 hano. Ivyo barabikora, mugabo urumva urufunguzo n'urw'iwabo rwo kurungika. Twebwe nta bubasha dufise guhamagara umuntu canke wo kuzana umuntu ngo akore ibikorwa vy'Imana, ko natwe turabatumwa mu bandi. Twebwe turabatumwa, ishengero niryo ritubwira ati kugenza. Ariko ivyo ndibaza ko nka je personnellement nta muntu novuga iyo bamaze kumbwira ivyo vy'ubumisiyoneri kuzino, kuko arazi neza yuko atabubasha bunini bifitiye. Ndibaza yuko afishe cyumviro yosha kibwira akavugana n'umwungere wa mbere cyangwa umwungere wa kabiri, hanyuma akaba yafata icemezo. Umukozi w'Imana rero Pardon ndamuzi, Imana imuhezagire, nawe nyine azobona kino kiganiro, kandi twizeye ko amerewe neza, yashikiye mu bikorwa. Umukozi w'Imana yari yemewe muri misiyoni ya Gishiha, ndamuzi. Ego araha, amerewe neza, nta kibazo, ari mu bikorwa vy'Imana, twaramwakiriye neza. Ego ubu gusa turiko turarondera uburyo bw'amadokima yashobora kumufasha kugira ngo ashobore kuba hano umwidegembyo. Ego, ndazi yuko mufise izindi nzira zo gushikiriza ivyifuzo vyanyu,
ariko nkubaho murafise inkuru nyinshi mwokwifuza kuganirira abo muri misiyoni, kuko mu by'ukuri ni misiyoni yose yabarungitse. Ikintu mwobaha nk'intasho canke mwobabwira muti twe kimeze uko, ni iki nk'inkuru yihuta icoba nk'iki? Ni kudusengera nico gikuru novuga, bakadufasha gusenga Imana, bakadufasha gusenga Imana yego kabisa, kugira ngo ibikorwa vy'Imana bitere bija imbere. Harya iyo umuntu amaze kwitwa umuvyeyi yakurungitse avuye ku mavi, ndumva yuko ibintu bica bimera ukundi. Ico twosaba intererano nini niyo kudusengera buri munsi, bakaza ku mavi bakadusengera, kuko ibikorwa turimwo ntivyoroshe, bica mu bibazo bitandukanye. Urumva gukorera ahantu atari wanyu, hanyuma ugakora ibikorwa kandi byo guhindura abantu bataramenya Imana, abantu babaye igihe kirekire baboshwe bakorera satani kumbure. Urumva bisaba ko natwe turi ngaha muri Zambia tuba dufise izindi nkomezi zitandukanye n'izi nkomezi z'umubiri dufise. Ubwo rero ivyo vyodufasha cane mu gihe abavyeyi botwibuka, kandi baratwibuka n'ubu bakadusengera buri munsi. Ico bituma n'ibikorwa vy'Imana bitera bija imbere. Amen, amen. Turashimye rero, reka nibaza ko uburongozi, umuvyeyi umurongozi wa mbere Pastori Yakobo Ngenda, umwungiriye Pastori Eliakim Simbabawe, ndibaza ko bavyumvise, kandi ubu butumwa bwashikirijwe bose. Dukomeze gusengera rero abamisiyoneri bacu bari muri Zambia na Zimbabwe. Yego, murakoze cyane kuri kino kiganiro. Jewe numva n'ubu ibibazo bitaba biheze, ariko ndibaza ko ikindi gihe tuzosubira tukabakenera tukaganira, na cyane cyane n'abo bene data twumva baza barize n'ururimi rwacu, n'umunsi umwe bazoshika i Burundi niyo Yesu ataba araza kudutora, nabo bakanezerwa no kubona aho Yesu rero abahezagire. Murakoze cyane. Mbega ndababaze, kuva korona iheze hiyo byifashe gute? Kuva korona iheze, twebwe aho twafashe sale nta bantu bakomeje kuza, twakomeje kwandikiranira ku murongo. Ariko hari ikindi kintu Imana yakoze, iraduhuza n'abandi bene data baje bava, harimwo benshi bavuye mu Burundi vuba. Ubu rero bamwe bari kure na kure, bamwe rero bari muri hafi mu bisagara ngaha, ahandi mu gisagara hariho 6, abandi bajana mu ishengero. Nari nabonye 3 ico gihe, ariko mu nyuma haraje n'abandi 3, abahungu 3 n'abigeme 3. Hariho ahantu basengera, kandi naje niho nahoze nsengera. Abandi nabo dufise umugambi wo guhura vuba, kugira ngo nubwo batari hafi tuzogira akanya kuza turahura. Turafise umuntu yavuye iyo ari umukizwa, yaherutse no kubatizwa mu ishengero iwacu, ariko mu gihugu c'Ububirigi. Uwo rero niwe dukorana ku minsi ya Mungu, turagira igiterane nk'uko turi ngaha twebwe. Uno munsi turi 2, ariko ahandi tuba turi benshi, hanyuma tukakora ico gikorwa. Muri bo twagiriwe ubuntu, hari abari mu Budagi, hari n'abari mu Busuwisi, hariho n'abari mu Bubirigi, nabo nyene bahora bafatanya natwe. Aho uko niko ibintu vyifashe muri kino gihe. Harimo abaje bakijijwe kandi bitayeho umurimo, bama hari n'uwamya twamye tuvugana, anezewe cyane nuko yaronse inomero zanje. Ubu rero uko niko tumeze, aho niho tugejeje. Yego, murakoze. Yesu rero abahezagire.
yego natwe turabashimiye, Imana ibongere umugisha. murakoze yego Murakoze. natwe mukomeze mudusengera kugira ngo natwe tubone benshi Yego. bo duha ubutumwa baburonka kuri za mesaje cyangwa tukinjira mu byuma nk'uku barabinezererwa, ariko ino harakenewe ko babandanya tukagira guhura. Yego hanyuma n'ubu mu by'ukuri turafise umugwi wabo dusengana bari hano muri kino gisagara. Uyu munsi twari guterana canke n'ubu bari kumwe, jewe rero naciye mfatirwa n'aha, ariko nibaza ko nza kubasanga kugira ngo duhora dusangira tuja ku meza meranda nabo tugasangira n'ijambo ry'Imana, tukaririmba tugahimbaza Imana. Yego Imana ishimwe cyane. Murakoze. Murakoze na yego Yesu abahezagire, kandi dusenge. Mana turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye, urakoze databuja, turazi ingene watwitwararitse kuri iyi porogaramu igakunda. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibe ibyawe Mana. Urakweretse aba bene data bari mu gihugu c'amahanga, barinze kwiga indimi nyinshi kugira ngo bashobore gutanga ijambo ryawe Mana. Umukozi wawe yaravuze ati herekeza ijambo ryawe n'ibitangaza n'ibimenyetso, kandi urabikora turabizi. None rero Mana ndabasabiye amagara meza, kandi ndabasabiye databuja n'uburyo n'ubushobozi kugira ngo Mana bashobore gushika aho batashika cyangwa bashikira n'aho batari bwashikire, kandi ubahe databuja igikundiro abayobora n'abayoborwa muri ibyo bihugu, nabo babakunde babiyumvemo kugira ngo babeho neza muri ico gihugu. Mana turifuza, turasavye kandi ngo abizera n'ababatizwa, abakwakira Mwami babe benshi, bagende batera baduga. Mana turasavye tukwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. 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 Urakoze cyane, Yesu aguhezagire. Dutahize ishengero. Yego mugira umugisha. Murakoze cyane, murakoze. Yesu abahezagire. Murakoze cyane.